Mwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Abantu benshi bagenda mu byaha akaguma mu ishengero hari umuntu akurikira gutya bazokwihana ndi mu gupfa ariko uri mu gupfa petetere uzokwihana mugabo inzamba ntuzoyumva ubagomera kwihanisha ibyaha byose kumviro inzamba nturimo. hari ukuntu twigishije ibintu nabi. Inzamba n'ukajyambere nibyo bakoreye Imana, abantu baciye mu irembo rifunganye, abera, abantu babesheje icyaha, abantu bafite impuzu z'ubugeni. mu izuka rya kabiri hazoba imanza intama mu mpene, kandi abaza bo mu izuka rya mbere bazocira imanza amahanga. noneho ryakako muzagasoma neza, muzosome mu gice cyavuga ngo izuka ry'abantu bose, hanyuma bacabona mu bitabo byose birazinuwe wazinuwe n'ibitabo mu izuka rya kabiri. Izuka rya mbere hazozirwa igitabo kimwe cyitwa igitabo cy'icibutso. baduze ibyibutso n'ibyo wakoreye Imana. igitabo cy'icibutso ni ibintu bizovugwa uwo yari ihanganye, yanesheje ibi, yankoreye ibi, yaciye muri ibi, byagenze uko. icyo gitabo cyonyine mu izuka rya mbere bazokumva ingamba. Yesu yarabavuze ngo umwe azojyanwa uwundi arekwe. bari mu murima ishengero rimwe, bari kumwe barasera ku rusyo rumwe, no kuvuga bari kera baragisunika gutyo, umwe azojyanwa uwundi arekwe. inkumi 10 zitanu zari ibicucu, zitanu zari ibitego. ni 50%. naho bari kuba 10 bari kuvuga uti nacyo bizongera, naho ni 10%. noneho ni benshi, ni 50%. abantu barigishijwe nabi, waba uri kuragwa, waba uri mu bintu wabamo nk'uko uzokumvizaho, nayo uzokumva ndaguhebuje. inzamba ni abantu benshi, abantu b'inkoramutima mbere ntibarimwo bazocibwa imanza. rero tuzohagarara imbere y'Imana, umuntu wese watugera kose aba ntibarimwo. aba n'abantu bakoze ku mutima w'Imana, bazoja kwambikwa ibitsibo, hanyuma bakaganzira abakristo kuko babikwiye. aho rero tuzotwara abakristo kuko turabimerita. nico gituma ahubwo nigeze avuga ngo iryo jambo yarisomye ku kiganiro cyacu umubyeyi wacu yagiye, nigeze avuga ngo igitibo cy'ubugingo, yavuze igitibo cyo kugororoka. amen. abantu bo mu izuka rya mbere reba ngo bafite igitibo cyo kugororoka. igitibo cy'ubugingo nico mu izuka rya kabiri. izuka rya mbere ni igitibo cyo kugororoka. mu bw'igisibo ni igitibo cyitwa Stefanos, igitibo cy'uwahiganywe agatsinda ihiganwa, igitibo cy'uwarwanye akanesha, niko bisobanura mu kigiriki. abo rero iyo kugira ngo bamushenge nuko niko bisobanura. Bibiliya iravuga yuko ngo hari abantu bazokwicunguza amaraso yabo, bazokwanga inomero za Shariko, ngo bazanye mu biganza by'umuze. Yesu abaye ibishengero ngo n'abageni bacora babazi baca baganzanya na Kristo. ubwo bahombye iki? kuronema, kwambara ibitsibo na renosi n'oranya. umunsi mukuru bawita banquet,
n'umunsi mukuru uri mu kurya severe hazorya Yesu n'ishengero gusa abandi bo mw'ijoro bose ntibazorya kuri mwene none abari bamaze ngo none ngo wizuka ngo none n'umuntu maze ni ukuri bavuze bakoresheje iyo bakoresheje ngo kuzuka mumva nta muntu azobarimo rero babayizuka basanze muri maskerete yawe ho babayizuka ukagira byabaye kandi ahantu kuri umuntu atwaye asigaye ikiremba inyuma y'imyaka gusa twagarutse ngo yumva inama ngo heyaje ngo hindure mukorere Imana mugoroke aka kantu je mpagaze ku musozi wa Yono igihe twaja muri Isirayeli baritegereje naho urumva hacamo wa mwonga wa mwene Hinomu burya wavuga mwonga ariwo bita Hinomu ndabe Hinomu kubera redeshe zose zo muri Isirayeli hajya ku musozi amadeshe yose yamanuka mu mwonga wa mwene Hinomu bagashaturiraho hakaba ariko arakumuriro kubera muri mw'ijoro bashobahita Hinomu hajya no hamwe ijambo Hinomu niyo hari niyo kandi bita Tofeti kandi barabukunda bana nzosubira guhagarara ngaha nzananye na Yesu hararyoshe vrema uriko uraba Yerusalemu burya ni hafi cyane ibarabaca munsi umanuka gatoya uduka hajya hepfo hari imva yanuze ya Bikira Mariya n'abavuze ngo yaraduze mu ijuru bataho byanditse muri Bibiliya bavyumvikanye gusa hamwe twomenya ibiturindiriye nta na kimwe tutokwihangana Imana idufashe je nibaza yuko byose bizobaho ariko ibintu bigiye kuzoba bikomeye iby'idini kuko batabisambuye muhaba muguma mwigisha muri famiye ibintu bikaguma bitumbereye neza Yesu nashimwe Imana bahezagire Yesu ari hafi mwabana Yesu ari hafi ubu hazari n'ibihugu bifite amapasiporo atandikwa ko umugabo cyangwa umugore bandika ko umuntu gusa bavuga ati ejo uzoba utari umugore warigize umugabo ejo uzoba uri none rero iyo batanguye kwigisha abana bakabigisha ubusambanyi muri primaire murumva c'est l'obscurité ivyo rero nivyo bimenyetso bikomeye by'umuherowisi kuko Imana icituma ibiyumvira navyo namurabwira les péchés structurels zizana catastrophe naturelle nakuri hajya dufise ibyaha structurel mu Burundi ntabwo bikizoduka rwose kuri hari imisozi imanuke izuba ryake ryica abantu imvura igwe yica abantu kuko les péchés structurels ni ibyaha byemewe Imana rero igifise ibiyumvira ibiti ndagutuye bigaheza bigakora ibara mw'isi mu mwamfise imyuzure yabaye za Dubai za Chine za Afrique du Sud byabaye ibintu bikomeye byo muri Yemen ngo ni na changement climatique korone ngo tugire ngo tugabanye ibintu hari umuntu afite ikibazo Salomo Yesu nashimwe nagomba gushimiza inyigisho ko biribuka yuko mu buryo bwo kugira icyo twiteze rero naza ko ari ijuru rero uko twumvise mu nyigisho hari ibimenyetso bitari bike ariko nagira ngo kuri kimwe mwashimikiye ko mu ntango kijanye n'ubuvugishwa bw'ibinyoma buca mashengero abakozi b'Imana twita abakozi b'Imana ugaca rero mu byumba by'amasengesho bakomeye bizwi rwose byaba dusanga bikwega hakoreshwa n'ibitangaza bikomeye none rero bagira amazi ikibazo musubire muhashimangire cyane mbega abo bavugishwa b'inyuma umuntu yobamenya gute n'ibihe bigaragaza neza ko kenshi bazi umenga bafise ishusho y'abantu b'Imana ibintu bigaragaza neza ndabona neza ko umuntu ari inyuma bari imbere y'ibyo bitangaza ariko arakora n'ibindi bigaragaza ijambo ry'ibiri risa n'iryo ibimenyetso bigaragaza Yesu bita apostasy
apostasy aho usanga hariho abantu benshi bazova ku kwizera kw'Imana bagomba kumenya mbega the causes za apostasy nizihe ni gute twohagarara kugira ngo tuve muri abo bantu bazoja mu bya apostasy. Icya gatatu mwatubwiye ku byerekeye le nouvel ordre mondial bagomba kumenya mbega l'attitude des chrétiens actuellement parce que byerekeye ikivangane c'amadini uko twumvise hari n'abari hejuru usanga babishigikiye mu madini yaba n'ahandi cyangwa ugasanga ibyerekeye homosexualité biriko biraca no mu mashengero akabyemeza mbega umukristo uyu munsi yohangana gute nabyo yokora iki? Murakoze. Yesu aheze. Numva yuko ibibazo muri birebire ariko ngomba ngaruke kuri iki kintu. Yavuze ati none umuvugisha w'ikinyoma uzomumenyera kuki? Yesu kandi yavuze ngo uzobamenyera kubyo bama. Bigeze bavuga uzobamenyera kubyo bavuze, uzobamenyera ku bitangaza, uzobamenyera kubyo bama. Kuko jewe mbere kandi navuze nti umuntu jewe sindamwemera directement kuko icyo avuze bibaye ndaba kw'ibyo yavuze n'ingene abivuga bihuye n'umutima wa Yesu. Murazi ko niho bavugishwa kwita amakofi abantu. Amaze kwita amakofi abantu nta mutima wa Yesu urimo. Amaze kuvuga atuka abantu nta mutima wa Yesu urimo. Amaze kuvuga avuga imivumo nta mutima wa Yesu urimo. Umuntu avugishwa n'Imana. Murabona Yesu agiye akabona wa mugore w'umusamariyakazi. Murabona yamubariye. Yesu amubwira ngo wewe muri Maraya ufite abagore batanu barashobora kuri Mugesera. Ndavuze. Yashyize gabuke aricara avuga ati umpa amazi. Wowe Umuyuda nanjye ni Umusamariya abo bantu bakaba tuderana urashobora gusaba amazi ati yamenye ugusabye amazi bamusaba amazi hano gutanga rero bafite igikombe urumva barayaga arabona abantu ati none umugabo wawe ari hehe nta mugabo wese atavuze ko wari ufise batanu ufise ubusumi wawe ati karama mugabo mu mutima ubisenga utuje neza mugabo urabimubwira ariko uno munsi umuvugisha w'abantu Imana igiye murapfuye ngo kandi munagusengeye murapfa munagusengeye icupa usanga abantu maso yarapfuye umuvugisha wavuze ngo warapfuye birabwire ngaba umaze kubona yuko wewe Imana yawe mu wundi muntu byamaze gupfa rero babyumva tubigisha kwironderera Imana. Bitwigisha abantu ngo twebwe badutwara abantu bigisha nabi. Agomba kwituza ngo abantu bazokwana baza iya abantu bigisha autonomie spirituelle. Kwigenga mu by'imwe kuko wowe nawe uzo pastor data wanjye nawe uturi nyenyeri nawe uzorara mu nzu zose. Igisha abantu kumenya Imana uzobona ikintu cya mbere izokubwira umuvugisha w'ikinyoma aribona kandi ashitse arivuga ntavuga Imana ngo jewe ngo nsenga ngo bigende uku ngo nkore ikindi kintu uzosanga ari abantu barondera amahera bavugisha mu batunzi bakavugisha mu bakene. Ikindi cya kabiri baca umutima abantu ntibababwire icyo gukora bakababwira yuko bazokwama biruka iyo bari ngo babasengere. Ntibigisha abantu ingene bashobora gusenga no kunesha shetani. Yesu avuga ngo Yesu wababwiwe ntiyavuga ngo ndagukijije ukwizera kwawe ariko vraiment reka muyabasomaliya ayumvira Yesu yashaka kwizera kugira ngo amugire aduze ukwizera kwiwe aduze autonomie spirituelle muri we amuduza gushikana ahantu kwizera kwawe umugore yabwira
Senegal muhize nkawe pema ukwizera nkawe genda mahoro kubera iki agomba ko umuntu amwizera gusa ntagomba ko yabamwereka inyuma nabona ko abantu benshi barongoye amashengero bagomba kwigira Imana aho kwereka Imana abantu ngo bigira Imana kwereka Imana abantu kasa abantu baje kuryamika ngaho abantu bajyana impande yo kuryama iwabo bihuriye kandi Imana nabo ibimenyetso n'ibitangaza bizobona kubagizeye none wizera pastor uwizera pastor barahunga bana ukurege nabwiye hatoye igihe gusa kuri wegere cyangwa sanga urahantu byupfe none rero ugasanga umuntu wamukurije arakana wamugatanye urumwigisha mubi umwarimu mubi pastor mubi niba wowe umwana akaguma mu bitugu mbega bako murayi ukabona umwana akaguma mu bitugu uwo mwana agacuka uwo mwana kugenda bakure zogome nawe uwo murezi mumva neza si umurezi mubi rero iyo narabonye ndikumumbeho atari no mwishingiro iwacu araza arasanga muri yo ari muri atiyo ndaho umuvugishwa araza akavuga ngo akambarira ngo abana bawe ngo barwaye ibi ati ukuri batigeze barwara ibyo bintu agaca mbarira ati kandi n'abasengeri ntibakira batigeze ngataha asanga abana bagira bate barwaye ibya bindi abandi bane umva ko abarundi iyo bari barungikiye ngo bangahe baduka banatuganya abantu bakuri ubuzima ngo bagiye kwimba ibintu ngo mu matongo ngo byabasokuruza ngo byabaseze uwo muntu yakijijwe agikurikirwa n'ibintu by'inkoro bahanze agakiza sera riti avec le passé ntabwo ukijijwe neza sera riti avec le passé so kuba wazogomba yarara na satani ku gitanda abari bose mwebwe iyo nigisho mwageze muyumva mwana muzaho onateze kurongorwa ngira ngo afise imitungo imitungo yake afise imiheza afise imigisha yesu araguhemba reba turyane mugisha rero bakambwira ngo abantu ngo baraje kwa naka ngo baracikiti ngo nabashaka gushima ishe wewe Yesu nda Yesu si ubushobozi wakira muri wowe ngo bugusige kwa siko ubushobozi buguhindura wabwira umuntu mushasha siko birivuga ariko azamubwira Imana ngo yambariye ngo hari yangu iwanyu wari uri gukurikirana nta muntu bakigwari kwari sana indwara zose izo kwa basika nta n'amageragezwa kiriho umuntu arageragezwa ngo wumva uraraba neza ngo bakira ibintu bigukurikirana ngo bigukurikirana nibyo babwiye ko mu isi turi mu icyo Pawulo ntiyararwaye barabasha kwizera n'Imana yari yarasabye umukiza impuzu z'abazonye zarakiza abarwayi ariko wewe bagiye ubuntu bwanjye barwakisha kandi kuri iryo gisho ryaramubabaza n'amarinete byawe abavugisha b'ibinyoma bakomeye cyane kandi bakabaza kumbaza ngo mbega guhindana n'ubazo nazo ugasanga n'umurozi aroga abantu akabarogora ngo rumuvugisha biragoye ibi rero birateye ubwoba kandi burya iyo umuntu y'Imana by'ukuri nagenda babwire umuntu arimo satani wamwumva kuri uramwumva neza jewe niyonjana uwo muntu akaja akavuga ibintu Yesu niwabona ibyaha by'abantu agaheza akakirana akakubwira bakakukiyoroheje wowe haguruka wowe umusanga haguruka wowe wakoze ibi ari matangaye ushobora ngo ni Imana n'ibiki Yesu namara amazi umuntu nta muntu wese amara ukabona umuntu ajya mu bana ngo wowe wakoze ibi kandi wowe warabikoze hariho bafite amakobwa bakakubwiye Imana yiciye yaciye abaturi hasi satani Salomo niwe yitwa accusateur Yesu ntiyigeze aba accusateur umuntu atumwe n'Imana urashobora kuba ufise ibyaha warafite kubyihana
umuntu atumwe n'Imana aza afise attitude nziza tubonane siko akamushira mu cyumba agati nyamara wewe hari ikintu kitagenda neza akujya kwa Yesu nyine siko cyangwa Imana iravuga atanu urumuri domye ku rutoki wowe ukiyumva mugabo ukabona Yesu by'ukuri aravuga ati uyu mugore tumufasha sana Yesu yagize yakoze akantu gatuma bose bagira bamubisa amwihanisha bose bagize bagiye basigana ari bangahe ari babiri ajya mubwira ati najewe sinaguciriye urubanza amwihani ugende ntuzosubire urumva yuko Yesu burema yari umuntu special murabe na Zakayo burema ntiyamubwiye ngo waba mugabo gashoboka urebe impemu twemera ni impemu zitutumura ibyaha by'abantu waba yavuze ngo waba mugabo mutoza kwa umusuma yabonye yamuroresha kandi umukunzi yaraye ashitseyo wenyine yashaka ngo ushyize ikomanda Yesu ashitse iwawe uco byose uco kandi Yesu arazi igiciro cy'umuntu Yesu ntakengera umuntu Yesu uwo ukazobona imwere ikengera abantu ukazobona imwere ititura abantu izoba ari iya Satani mbega ndiko ndabisha ni imwere zisuka abantu mu ngorane Imana yambwiye ngo wewe uzorongorwa na naka ngo nawe uzorongora naka rero amasezerano pastor ashimira abantu ibyo narabyanze kandi ntuzoze kumbwira ngo mbega ngo uje munacanguwe unanaka ngo none ngumboneye iki turabona gusegerwe kuko naho Imana y'umwana ikamuhagarika imbere yawe ingorane zizoba hari abantu bahora bashikutse ugaca ngo tumaranye imyaka 20 batazakuye ikintu na kimwe urabesha kuko ari umushikuta cyane naho urarwaye ukomeye ku mutwe abantu ukabwiberesha kosa kwabo hari ingo tutashobora no kugira kanseri ni kubera mubake mu bintu bidashoboka Imana ivuze n'ubunyene ukabona mutabikoze urapfa bindi Imana tubikwica nama kuba mu rwazo kuberana wowe upfa kwanga aho kubana n'umugore nawe none n'umugabo hari abantu bakopesha mbere agakopesha umuntu azakubesha n'ukuri agakopesha umuntu azakubesha hariho n'abakomisiyoneri ukuri bakigira kuri shora komisiyo shaka muhigira ko ndazibye byabaye mugabo rero byari bigoye Brenda byari bigoye kuza kumpera ona twagerageje ndazi n'umukomisiyoneri n'abandi abakomisiyoneri bariho biyogera kandi bakanyegera mu kuvuga mwaba kuvugishwa rero ubanza ushike neza hasi ushike hasi usome ijambo ibyo ni ibintu bikomeye muri iyi minsi umuntu akababwira ko ugiye kugorwa ko Imana igorwa ntazasubiza ariko ni ukuri ugomba kubera kugomba kuba kubera atugomba Imana tumubwira ko kubera ko iyo wari ugomba reka ikintu cyemeye hari Shetani cyacana iyo bivuze kitari poste itandukanye ibi cyose umuryango wuguye Shetani niwe atabura kwinjira akuye kuzogoya ntabwo ejo nyine igisigo cy'amagoro zocyasha kandi hirya y'ejo utabura kugomba wewe byawe n'umuntu w'Imana yavuga biba byungururiye Regina Postate ni ishengero rya Satani ibi rero wenda majambo y'ishengero rya Kristo nyamara bivuze ko ari umubiri w'igikoko umutwe ni igihumbi igikoko umubiri ni dini rya Satani ko Regina Postate izoba yemereye byose urabona muri Bibiliya bavuga ngo igikombe ngo afise mu mubiri w'igikombe ngo kirimo ibihumanya byo ibi byose la perversion izobe mw'ico gikombe kugira ngo umuntu rero ashobore gutsinda iryo dini afise ingufu nyinshi kuko iyaba ryari dini gusa ridashinzwe na leta urabona mu bihugu birimo les églises d'État
akarorero isilamu nta rindi dini ryinjira na bibiliya ntiyinjira nitwo mukamwanya ni ukuvuga yuko kandi iryo dini ryo nizo ari idini rya leta imwe nizo ari idini rya leta guverinoma mondiale. Ubu rero bariko baradetuiza bariko barasambura ibintu byose byoshobora kugumizaho les valeurs de l'église. Les valeurs de l'église nazo zari les valeurs de la loi naturelle de Dieu. Akarorero batangiye gutuma ngo ubuye nimureke abantu bahukane badashobora kubana bahukane hari umuntu abo udashaka ubumengo birumvikana ubumengo birumvikana mugabo harimo iki harimo guhakana iby'Imana bizeye kuko babona icyo Imana yamatanije neza n'umuntu imatura hanyuma ibintu bikaza bukebuke gutyo mugabo umukristo tekana abageni yemema nshaka nk'umufondamentalisite mugabo umufondamentalisite mu iki mu mavalere mu ijambo ry'Imana rijya kujya mwabona ngo gakiza kamwe kamwe sinzi kuko icyaha naho cokorwa n'umwungere naho cokorwa na papa kiguma ari icyaha hariho rero uri ahantu uba ugowe rero nababwira abantu ni uko duhuga mu mabango y'ibikorwa by'Imana niko utakaza amashansi yo kuja mu ijuru ntibanyumvise umukristo biroroshe kwaja mu ijuru umujenama biratanguye kugora umwarimu biratanguye kugora umupasitori biragoye cyane barikora cyane asigaye nka senkani purusa umwungere bebi weriki azobazwa byinshi ingingo afashe izimiza benshi akantu gatoya gusa karononye ibi uko munira rero ngo mu pastor umenye ko mutiriye pourcentage y'ijoro kuko twese nitwe tuzokungurura la apostasy mw'ishengero sasa tuzokungurura apostasy mw'ishengero nitwe duhindura ukwizera tukaza kwizera kutari ariko umuvugisha akanakabwira ati Oscar uri umuntu mwiza Imana iragushima nanjye ndigize rero baswahili mwe nawe batigera babona icyaha cyo bagomba guhenda ariko bibiliya ivuga bari mwebwe muri studio mwiza aya akoresha umuntu yabonye icyaha ntabwo usanzwe ubizi none na apostasy ni gucurika ibitome ni ugutakaza ukwizera bagomba kugira ngo ukomprometa kwizera kwawe ukagusubiriza ukundi kwizera ibi ni ibintu bikomeye cyane baza ko mbere mu bintu bingoye mbona numva ko mbere ari intambara ikomeye tugiye kwinjira ni ukundi kwizera n'ayandi ariko urumva ngo abagore nibo baba pasitori abagore baca banyuma nabi mugabo jewe ariho bashikwe none jewe naraje umupasitori w'umwangirikani n'umumetodisite ingano babaza mwebwe baza teoloji na jewe narayize ntihagire uwahariwe iyo musengera umugore kuba pasitori musomahe n'abaca ni musomahe kuko ushobora gusengera umupasitori udasomyana kuko iyo ivuga neza ikintu cya mbere yavuga ngo abe nareze mwumva ibyo uwarira bifute umuntu abica ashaka abe umugabo ibindi bizaha baca bazwenga gwega pasiteri biragoye ngo hariho Imana mama hari kwinjira gusa agatera Imana mama je cyane cyo bavuze uko biri muri theology africaine aho bavuga bati turavye Imana no kwimeze n'urukundo rwayo n'imbabazi imeze nka mama mama hari ibintu bigoye mw'abantu mudashinzwe nicyo gituma njyewe ndababaraye dusigaye twigisha abantu iki kera baratwigisha neza les bases doctrinales ibyizerwa ukabatirizwa wumvise mubi wizi ariko no munsi kubera ibi bintu birimo izo ari mu mafaranga izo ari mu maproje izo ari mu mashyirahamwe izo bagatagaho promosiyo
afite iri dini rizofata ibintu byose kandi abatarigiye umukozi wari idini rya leta bazoca bimuna babafurita ibintu byinshi babogwe kandi abapentekote tusigaye dukunda amafaranga hari naho usanga turusha kuyakunda kurusha Imana kandi turashobora nyene ubuzima bwiza kw'isi nyene maze ndabona umupentekote umuntu ari shike umupentekote atamese impuzu uzomenye ko adakiciwe neza ni ukuri umva kubera ibyo rero isi twuguruye tuba tugomba kuja rero intambara tugiye kurwana ikomeye ni intambara contre apostasie kandi abapentekote sizo abantu basomye igitabo cya David Wilkerson yavuze ngo abantu bazohamwa ni abapentekote n'abakatolika karismatike sitwo basomye icyo gitabo n'ubu abakatolika haratangiye kwica abantu avec ibintu byo guhorasha mu mazi mu mabarere yabo dore nka mabarere tubona yuko hari abantu abakatolika karismatike abakatolika karismatike no mu uri ndani bari baranawanye amadini abiri ishengero bagiye no usanga bariko barasenga umenga ni pana ariko abantu n'inyambaro bazohabwa ko rwose bapfungwe bagereranywa n'aba-enegiste mizima kuko aba-enegiste mizima bazoseda muri ntuzaba bafise idini risengera muri abamisirima n'abakristo bagasengera hamwe muri Nigeria iryo dini mbere risengera Yesu ashimwe igihe cyose nakurikiranye izi nyigisho muratanga ibintu biteye ubwoba bizoshikiriza kandi namwe mwabikoze ko nk'intambara ya gatatu y'isi yose intambara ya Gogi na Magogi ibya Antikristo ingene rya rusengero rw'i Yerusalemu ruzobomorwa ikaba intandaro y'izindi ngorane nyine zikomeye ku bantu hari ikintu kandi barabihurizako hari ikintu badahurizako abantu batanga izi nyigisho twumvise ntibahuriza ko ingene ko ishengero rizoduga imbere y'uko ibyo bintu bikomeye biba ku bantu canke bamwe bakavuga bati ishengero rizoduga imbere y'uko byaduka abandi bagakigisha bati ishengero rizoduka Imana izoreka banze bumvirize nabo nyene ishengero ryumvirize n'ibigeze bicemwo bibone kuza kuba Yesu abone kuza kubasova akaba n'abandi bavuga bati ishengero rizoduga ibyo bintu byose byarabiciyemwo naryo nyine rizobanza nagomba kubaza rero mwebwe mwatanze izi nyigisho mwisunze ijambo ry'Imana cyangwa mwisunze Bibiliya mubivuga bisanzwe mu gusobanura kunyagwa kw'ishengero hari ibyiyumviro bitatu ibyiyumviro bitatu hari abo aba pré-tribulationiste mi-tribulationiste na post-tribulationiste twebwe abapentekote twebwe turaba pre dukunda kwemera pre ariko izi ngorane zose ziva kuki ziva kuri interpretation udashobora gutandukanya neza ibyo Yesu yavuze ku Isirayeli kuri Bayuda n'ibyo yavuze ku ishengero kuko Yesu igihe arimo aravuga ishengero ryari bwabeho mugabo usomye neza ariko aravuga ko unazoja mu ndaparekwa iyo ariko aravuga yuko kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa isi yose maze umuhere kuzotuka agaca atibuka hepfo aravuga ngo nimwabona acaka izina c'ubururu biragaragara yuko umuhere avuga kw'ishengero rizoba riheho kuko hari abavuga bati
inyuma bagaga kujya kuvuga ngo azokoranya abatoranijwe ntabwo kuraba mu Israeli abatoranijwe arakugwa ibihumbi 12 ngayo 12 siko abandi bakavuga ko ari hagati kandi bakavuga ibihombo bishimikiza bavuze ko ari hagati mu magogo ikintu kutyo jambo ya mbere iyo kandi bakavuga ngo ko witunze ijambo ryo kwihangana nani zo kurinda ama ibyo kugerageza kugerageza abari mu isi iyo jambo turatorihagara ko cyane n'isezerano Imana yasezeraniye abiha mugabo kuvuga ko ibishenge bitazohonja na gatoyi bitazogeragezwa jewe sinobyemera kuko muba muri Korinto abanyefeso ngo iryo shenge azoryeza siko agishire bimeze n'inkumi itoretse hari ntabwo izuba ryakuwe kuko ritagira injebejebe n'akaraba afite icyongera bikunde serofe n'umuriro none umuriro ni iki n'amageragezwa kandi uko ishengero ryatanguye niko rizoheza mugabo ikigaragara coco samwe ishengero ntacyo ryoba rikora mu by'ibimati n'amashikano ntacyo ryoba riko rirakora kuko hari periyode yagere ishengero na periyode yo kwibuka kwa Isirayeli kandi Isirayeli yemere kwibuka kugeza no ku murongo wayo yavuga Isirayeli gusa kuko yabivuga igihano Kristo gusa ahagaze Yerusalemu kandi Imana irafise intumbero y'ishengero afite intumbero y'ishengero ni propagation de l'évangile no gukwiza ubutumwa bwiza no gushinga intare Yesu mw'ico gihe gushinga intare Yesu bizaba bikenewe bizaba ikindi gihe donc bizaba dukeneye kuba mw'ico gihe jewe rero prefere kuba muri shuko kusanzwe benshi basigura ngo reception ya Yesu na tribulation non tribulation niye kutoza igihe parce que les trois ans église mbere nizo kubaka urusengero nizo gusubizaho imbazi n'amashami rero baza ko babiteguye byose igihe twari Yerusalemu muri 2019 amagri ari mu kibuga cy'icyo Yerusalemu baziriye n'amabati turabaza tuti none hari kubera n'abantu b'ubwenge cyane abantu tubwira ngo hasi tuzikora amakuru avuga yuko icyo kuba ku rusengero byose bamaze kutyegeranya tuti none urusengero byose kuba muri tubizi ngo hari itangazo cy'Imana tubizi ko bizomanuka bivuye mu ijuru ukabona ko ari barahisha ariko imyaka 3 y'umusoro bazaba basubirijeho byose n'amashaka ivyo rero ni kontre y'ukwizera gushinga siko nituzoba tukira uko bigenda kose none nitwaba tutaraha utwo gihe cy'imaze n'amashaka nuko tuzatwagiye imbere ya tribulation ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo mesa dayakunda